ibintu by'uko umurundi iyumva yuko ari umunyamahanga no kuko Imana bingeza ahantu uzorabe ari nk'igitero gishobora kuza ku gihugu karaburundi biko baravugwa nabi hako umurundi ahagarara abuvugire akagenda kuri side yubareka arabuponda na rero ndiko ndaje rero niko ndakubwira vibe za 2015 ngene 2015 yatanguye hari akubereye iyo show Janvier Février onabwiye gushika naho ngenda gupanga igeto amatora mbazongwa ngo gatandatu watsinzwe agaca yanke byavuye mu matora ngo yagacaje abantu akabagumura ngo ja mwibarabara je nka ndabihombera uzotsindwa bavita ngo azobaga ujya mugani bawuca gute sinavyonde ari nyo kubaga yiva muze mubage mwifasha umbiriza jewe nzojana n'uwatsinze amatora justement rega niko bikwiye kumera okay nashaka ndakubaza jewe bivaye n'ingene ndakuzi vrema natwe bivaye n'ingene nanu bakuzi ndashaka kumbwira impamvu imwe gusa yatumye simbiza ngo muri 2024 wivira gushinga urugo nicyo kibazo kimbariza muhira oya si hari tatwumva nari ntazora ibiganiro tuvuga bakebo kudakurongora tubwire ndabwire ko bambeshe abantu zibaye Imana yashize ku isi ubu twaronse akazina ngo turaba influencer sivyo best influencer kuba influencer rero ukuntu ugenda gitahura ni kujya kuntu wewe ubuzima ububayeho ubugomba kuba ikitegererezo abandi cyane mana urumva si wewe abantu muvyitiranye mubanze mumvizi definition agana abana ba Kristo Ndikumana aratora ibigira 10 kimwe kimwe oya sindikinya kimwe je nibaza ko Kristo Ndikumana ahatandukanye n'abandi ntabishira ngo abisabe rero buri waje bayamuha barahari hari ikindi avuga ati gushira ikigogwa cima hari yavuze arashira ikigogwa cima ega nawe nyene n'umukozi none wewe nkabiga bikorane agira amatike kurihira abagahere kugira ibiki urumva ko ari mu bambe ategeza ko afise ahantu haba abantu baba bahezagiye Yes, kandi ariko ngenda bashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira waba hano mu gihugu cacu ciza cyo Burundi waba muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, iminsi se ntango gukora ikiganiro ndakubwira ngo ntucike intege guys, gucika intege ni intambwe imwe isubiza inyuma. Why ucika intege ku bintu watanguye? Why ucika intege ngo abantu bavuze? Why ucika intege ngo byanze? Kirazira gucika intege mu buzima kuko icitse intege abari ibintu bitari byiza cyane. Ntanguranye ikiganiro n'umwaka mushashi. Yes, nkunda kubabwira ngo umwaka ugitangura umwaka mwiza basi. Bonane. Toshari mu kwa mbere aho kera mingo natarashika Bujumbura yarazi ko bonane bisigura umwaka mwiza. Umwaka mushashi. Simbizi iwacu. Umwaka mwiza. Mbiri ko Bujumbura. Waruzi ko bonane isigura umwaka mushashi. Ariko ndumwana Bujumbura tuvyibuka. Akakora avuye mu igendo abona. Sasa mu igendo siyo Bujumbura ababizi. Kwabona bibi. N'ubu rero hapa ubunye no most today, we no most tuvugana. Gendiri muri Bujumbura Mary aparariraye naho uzobihaye genda iri mu ciswe Bujumbura yagutse kujya kuntu ayo muzoza ngaho mwiterikare ngo muri abanyabujumbura beko umunyabujumbura no kuvugiye ko umunyabujumbura wabo mwigenda sansire seke nusome vivante c'est tout pour ashimico simwe vraiment sawa abana bujumbura nayo rugura apana sio mama ariko usanga mwihenze ko urumva ngo nanjye ndo umunyabujumbura okay sawa twe turabanyabujumbura rero gerenda umwana wawe gacumushya gati genda utegura indya tujye kazibona kuzaniye ubugare bw'ibigori n'ibiraya sawa kivana none ndo mwijenda dukoza biyego mbe mu bijya gute reke challenge ndo muri kazi wo mwijenda ubugari tubukoze ibiraya I'm so proud none kibazo esaze nuko bimanuka kandi bikaba biryoha mugabo je ndakeneye kumenya fenomene ari abantu baza bibaza ngo sivyo ngo ni inkuru ngo n'amablage amaze kubirya
namaze kubiga babitegura gute baje biba bon like sinye no bivuga niko maybe hari aje mwinjira mu mugamba haba hariyo ibiraya byinshi none ibiraya n'ubugari babitegura gute je namaze kubirya none ntuteka urateka winyine usanzwe uteka bisanzwe mugi inguramutse abantu gato cyo bana ngashara mukiza abantu banje anayitwa Mugisha ibayita gute gute life water nayo ni energy ngereka aho byanditse energy byanditse he energy byanditse Voilà. Take 5. Babwiye ati barimbira akarimbo karyoshe. Barimbira akarimbo she. Barimbira. Reka twiko. Barimbira banyina. Barimbira. Sindi muri mood. Umusekari muri ntugakivyuka. Bye sheri wanje. Bye. Bye. Bizu. Kaja kana bona. Urumva uje mwana arasa. Cyo bikoze gusufisa amahasa abiri yavutse abana umwe yagiye mu ndundi avuga kare allo fenomene niyo ya mbere yabaye kandi shimira abakozi b'Imana bagusengera ba Israel Israel niyo yambwiye iryo hishuko yeguye gute Israel wa Israel nye umwe tuzinanye naje abakozi b'Imana Israel yambwiye ati wewe uzobyara amahasa mu mico ibiri itandukanye abo muzovuka ubu cyakoze ntiyakubesha ubundi avuke inyuma y'imyaka ibiri ujye mwana dome yasigaye mu nda nta n'uwo bitebako guys alors twako tukivuga ico mwijenda aje nasanze imico ari ikintu gihambaye Neza rero navuga ngo umwana w'Ibujumbura niyo mpamvu rero ntuzozubwira abantu niyo mpamvu rero ntuzobesha abantu ngo kubera ngo ari Bujumbura ndacumbitse umviriza umwana wa Abuja no Abuja waruguru wagenda ebana urumva rero ngo reka ndakurikireba urabona ubwo twagiye muri competition tuko turanywa live hari abantu babwiye ati reka twagiye muri competition iyi competition twagiyemo isaba rero ko tugira akantu kacu do special azamu peto mu buyenzi yaraza ati baba bazana ivyuma basudire bakora ikintu yego ubundi nayo kumba kuzaniye yaje mara usanga afise ikiganza ukuboko kwiwe usanga ari double kugera uko kurya mujama kwera bamenyereye gukubita inkikofi wara umusore w'umwijenda agutabira ikofi nagenda gutabira ubona ko atari bwa dog urumva kwera yamenyereye yamenye gukubita inka wewe wakubise inka gukikofi gukigenda cyabaze iryo kofi riri gusanzaho ariko jatubabarire aka n'Ibujumba twibwe ko ari habariyo bashaka kuba bafite ico kiganza anyway umwaka mwiza uzabera umwaka w'ibikorwa ije nk'undi ukora ikiganiro ndahoba ngo don't give up ushaka gutangura umwaka disimbiza no gutangura umwaka kumva ashusha umutwe w'ikurayaga uri kurabira haje umwaka natangura rero kurabira kubera nifise big project jewe wanashaka cash ndibuka tariki 31 okay wana jewe no mwaka waheze mu Mugisha ku mwana yari amaze imyaka 2 n'amezi ndamurindiriye aravuka azi ko munagira ama dépense menshi gusohora abana kwihekeza umwana na cyane ibintu by'umanza butari n'amazuru azanga rero yabana iminsi mikuru igeze uko bitice hamwe n'irasiyo wakwa kuyigurana wamushe n'ibiharage twamaturya bitemenya umeze neza abantu wenga nakantu ubise bana uratari muto basifu musaba umusheri wawe uramusomesha mbwire ko ari urgence ugize kugiye kukuwe n'ibyago by'ubutinyaka gihuti araga ko taxe gashasha n'ubu basi aragwana 30,000 nga ucyandungikira kugira ngo abana bawe n'abadamu bagiye usanga rero kuri bonane rero harageze Chegero bonane lo 30 jana zindukiye masengesho kurangiza umwaka urabyibuka ko twari no guhurira yo mu masengesho wana waraje naraje ko nagiye wagiye aje ko nari ndani urumva wari nasengeye bombeage mvuze apana mvuze amwe kwa president yo nariyo amwe kuri ETV yego bazi ko byango ajya masengesho no bugerera ajya masengesho na ya mbere arakora
ngomba ndakubwire yuko ile masengesho nayagiyemo imbere n'inyuma atajya kwata amashikanwa twatanga ntayifise kintu gihanze abantu ngabashikana bari bitanu kandi akubwiye yuko navuye hajya mfise nk'iraki nkazinga standard simbi yewe urumva amasengesho na process kandi n'umujyana kutumenyera amafise biroje nakubititse rero mbonera kwisura oya rashaka kumuvuga gamba mbise vibe mugabo ashaka kumenya kwaje ntamenyere ibintu byo ashaka kwisura umuntu iminota 3 ataragusa mugabo ngo ndatera igaba ati no musi biragenda gute frema ngene wasama rijya ntonzeye wari ufise umumoto hariho ufate nk'ubu uri mu upfunzwe uri mu gasho hari ibintu utarangura nk'uyu no mwuga ntibikunda nta nawe wohera dabo uri mu gasho ibintu bazokwigisha mugize Imana ni kubaza bakabigisha yene miki kongera mukana vaye mwakiriye Yesu nk'umwami w'umukiza ni azopapura ati no musi ijambo ry'uno musi niryo nabo ugasanga hari umuntu afise umwidegemvyo afise n'amagara akafigira amahoro akagira n'umutekano mugabo ariko ariyumvira guhungabanya umutekano no guhungabanya amahoro ucunguki kandi rero ukajusanga ivyo rero ababikumvisha uhungabana ivyo bagaca bakumvisha yuko uzoronka ivyunguka kwari uzoba mu mahoro wowe sigura ingene uzoba mu mahoro gute kandi ari wewe nyene uri elema iri créer destabiliser uravyo niyo mpamvu rero mvuga ati hari ibintu byagiye biraba muri kahise namba dukeneye ko tubandanya tubaho muri uko tubaho kose uzi kubaho ukabuzi yuko Imana yaguhaye amagara uca wiyumvira ati ibintu bimentena gute akamare gugwago wababore umunezero gushikana babonye yuko byiza ari ugendera gutera amacirere mu ibarabara makofi menshi batanguye bora neza ingumi hama nongere mpoze Berkris burya na Berkris nawe yatanguye umwaka wa 2024 nari kubera burya Berkris yafunzwe le 1er janvier. It's okay ntacyo Imana izogukura yo one day baramaze umwaka ari muri mu bambe kandi vuba azoborana cyane so azoborana mengo kandi azovayo of course yes so rero novuga yuko rero amasengesho jewe ya le 31 agenze bien ndabironka turakora umunsi mukuru turishima. Yes, twako turaganira na Simbizi. Je mwaka wa 2024 vraiment c'était wow. Parce que niho hantu basi numva ko nakoze ibintu byinshi vraiment. Abantu babizi batwa nakoze ibintu byinshi ari nayo resultat y'uno munsi. No munsi biraryoshe niko ndavuga ngo kwanaka uburi wawe. Boss ngwaza kumbwira ngo urumva ngo ibintu umva nkakora igitsure ku mategeko y'akaga. Mugubu nanje unawe urishira ebagabo nkavuga ebagabo kinagikoze ntagikoze tampi pour moi ubu uraritera ukarisama ndaritera nkagisamira ha 2024 yari nziza 2025 itanguye neza kandi kuzorangira neza izorangira neza kugira 2025 irangire neza hari umwaka wigeze gutangura uryoshe cyane je ahantu hose niyo message je ngomba kuveyikira sawa duhe kugira buri muntu wese ahari yiyumve amenye uruhara afise hari umwaka wa 2015 mwe mwari mukiri bato 2015 yego ni umwaka watanguye umviriza 2015 ni umwaka kugira umve ko ari umwaka wari uryoshye je ubwa mbere ngenda kwipangira igeto Gito naripanze itariki iteka nango le 5 janvier 2015 sawa tambutsa message tambutsa nagenda kwipangira igeto kwi nababoro mutangano haruguru hospital militaire hitwa kuri Natal ubu harakaba ari VIP
nakaruzi kiza kuri Natale hajya rero hajya muri 2015 bwa mbere yari hotel umuvye carayindura acayigira oya bwa mbere kara kamizo do passage acayigira kimwe za mubambe turabona urumva mu nyuma aca arayipangisha bwari mu kumupangira wewe wamupangira byose birimwo yamamatera iki tutu nagiye gucya mvuga ati ndaronse geto ndavye gucya ndani pako matera pako byote kuzanira amavuka mugare wasanga ari matera nyene za mubambi zimwe zijegera nyene urumva ariko mugare cyo bitwaye cyirondera urumva mugabicogeye rero nagenda kugira kwipangira kandi cyo gimo n'utundi twaraboneka ico gihe attention nari manzi geto y'ibihumbi 100 bari 100 miliyoni 2015 nabisikiya papa ari mu bambe ndabikomprendre Apa ndafata geto fresh rero abana hari twabana n'abakongomani fetisha abakongomani bava za Goma biga kuri hope ama university mu Burundi uzorabe niyo mpamvu nico n'ikindi kintu uzorabe disi nyuma y'imyaka nka 200 cyangwa imyaka 30 iri imbere turazabuzo uzosanga dufise aba intellectuel bake igihugu cyuzuyemwo uzorabe hari ama service menshi cyane ama service informatique uzorabe henshi usanga ari abanyekongo ego byo uzobirabe hano henshi usanga abakongo ego vraiment cyo ndi umva bo barazi no baka d'abord umva ni usanga kuri taux d'échange yino bo baza bafite dollar bagera nga barivunjije bakabasanga ibiciro bya kaminuza ku Murundi ni menshi kwasanga uzorabe abajene babandanya ama university ni bake usanga ari ama university mu Burundi yuzuyemo abanyekongo cyane kandi n'ama university je nibaza ko yakira abakongomani benshi usanga baguma baduza ibiciro baraduza ibiciro kubera iga taux d'échange amadolari ziya za hope zande dobe usanga ari abakongomani gusa bariga n'ababikinshasa baraza kuri rero bagala biga bagaca baronka n'amadiri nganye ngasanga ama service nyine twese twabayemo d'ici 30 ans urumva d'ici 30 ans 50 uzosanga turi muri mubambe mugabo ivyo Imana nkizoheba ari wacu bari kuri new school kuri international bariga bagaheza bacha barungika hanze nibagaruka abagiye hanze muze muragaruka bya muze muraza kunda ibindi ubona bikubwira ni experience abuze nabonye kakanegeze kurira kariho kavaho gashaka kuza mu Burundi guteze imbere kandi barakabonye narakabonye babonye nyine bakatatse baje bakataka cyane mani abantu nyine abarundi barafise ingorane mentality iri hasi mugabo n'ubuhimbiri ndakubwira ibi bintu by'uko umurundi yiyumva yuko ari umunyamahanga no kuko Imana bingeza ahantu uzorabe ari nk'igitero gishobora kuza ku gihugu kana Burundi biko baravugwa nabi hako umurundi ahagarara abuvugire akagenda kuri side yubareka arabuponda na rero ndiko ndaje rero ndiko ndakubwira vibe za 2015 ngene 2015 yatanguye hari akubereye iyo show Janvier Février onabwiye gushika naho ngenda gupanga igeto wari wagiye n'ubuzima reka rero gwara muri Avril mu kwa kane ibintu bitangure kuba nabi abapita kwanza abakongomani bose bace basubira Goma yego bace bataha bose usigara rero tuwota twenyine so mugabo rero bitavuze ko unyere kuzogera ndiko ndabikubwira kugira utahure uruhara mwebwe mufise nk'abajene bahari ubu bamaze gutahura yuko tutari manipulable kijya gihe hariho gusanga abantu twari manipulable ukuntu ugasanga kumbwira ati bigenze uko mugabo turazi pone cyasi n'ururo nibaza uko bigenda kose no munsi minyone wejo akurana amenyo ariko ari abantu banzi nabi igakurana amenyo ijya ntihari passion yawe bijya byari ugasanga nk'umwavyo wawe ugasanga yakurana amenyo ndavuga ati nawe wingo webyige tuzoronka akazi uravyumva harakayago nakorange n'umuntu kari muri ibyo twayazi ibintu mwene ivyo atunze nibi ubona sanze ibintu 10 ntaciga uretse gusanga umukobwa yiga marketing wasagagera mu bantu like niba muvuga no mama gwe marketing utegeza kubira account kunda gutwenga
uri mutwenga n'ubusa rero hano harambwa nkumva ngo we ngwazwenga cyane harimo twahuye ndatwenga tege twazongera njye conference hajya kwa president ashambwira ngo uvuye gutwenga numva ko ari wewe bivuga ko ibintu bakumenyera ega si ibyo gusa hariho imyuga imwe nk'uyo oya bameze ukabakwiye kujya mu gisoda bakaza ko umusoda gutwengera kaza ko umutwenga ubusura umusoda birazwi umusoda ntiyamwenyagira arigirisha era umukuze mu kapitene kuri mariage yambwiye ati okay foto iba foto mwenyura aragerageza urumva n'ibintasunikira hamwe Sokoza rero muri kwiga marketing hakuja muri scam. Je shidashone ntacuzi rero. Je nuko nshaka kubifatanya. Ahubwo abantu mushaka kwivuza amenyo. Mwazandondeye koko. Wewe ayigari warihe. Hari nyibisa wazi gituma binaryoje. Ngibyoje je abana bato. Je barankunda ko ndaryoje. Ubakora amenyo ukura batwenga nkabaryohega nyine akashavuga ati. Urikura bakura amenyo. Tige tudandore. Rero urumva uno munsi mpamvu ndabivuze ibyo uko bigenda kose ahantu abantu kenshi bafatira umuntu ni ku nzara bafise yego tabona umengo kuba atarajya amakosa kuba je ntari amakosa ya minyoni turabera ingene minyoni n'ingene tumunyara wari ugasanga jewe jenyene kuba ntariye ndabifisemo uruhara maybe sinavuye muhira nje gutigita nje gufata voilà kandi iyo mutasenye ntagira jalousie kandi ugasanga twabayeho tuzi yuko ibintu byose upowesha muhira urindira amanu n'abagore kipa je ndakunda kubita abagore bihe byarahindutse banange usanga rero iyo umuntu atakiba abona yuko byanyereye gato bitakunda yuko uwo munsi ashobora kukuzanira ibyo ufungura ukacubona umengo n'umuhero w'isi biraheze ibyo rero niyo manipulation wasanga abajene benshi bagiye baragwamo kubera bakwereka situation ubu urimo ubwo nyene kandi ugasanga nta n'amahirwe baguhereze yo kurefreshisa urumva inyuma cyangwa imbere wasanga rero hari ingingo uciye ufata gihutihuti niziga rero wasanga twaciye tubamwo inyuma ya avril 2015 voilà twako turinjoyinga turigira vibe cyari umujama yambwiye ati arabamesha bite bamwijabe atari abatipe baje kuba mwijabe baraza nyene barahaba eba ni misi yose basangira inzago mugabo bageze nko mu kwezi kw'icumi kw'indwi kukagaga umutipe yaragenda ukabona nk'umujama ifite akabotine mu nzu ifite agatashitaje mu nyuma guke sanga nimeshe niwe bajema usanga bari kuba yarasa tukasanga siho banaba koze nk'abapeti nka generation wanje yose bo mwijabe bajya ba espoir bande ba B5 to ba Martusha bajya ba YBS perezida wa YBS pina bose ni urungano rw'iwanje ego abapeti twaba KJ baba rapere bariya bote bapo bakikasi bose barahari yego mubaza bumva ngo abapeti bo mwijabe ngo ugasanga ari abandi bantu baza bakavyonga kagiriki uravyonga sasa rero iyi 2025 namba ufise umuntu wese avuga ati ndafise indoto kuko hariho ibyabaye 2015 iriya 10 kandi menye yuko ze tubivuga nakazi kiwanyu muri media muze mwigisha abantu iriya 10 umu journaliste yakorera leta iriya 20 ans 25 arono imyaka yari umu journaliste yakorera leta ibyo ko nayo ama media ya privé yavutse mu nyuma mugabo kera ubwira witwe yuko ukorera media umuntu yafise kamera aho umuntu wa leta meme n'aba musiciens ba mbere bara leta ako tuze tuze rero niho rero turiko turajya sivyo kwitahura uno munsi peut-être ugikorera leta ari doka umushahara ni muto cyo ari doka ndakubeshe none afite je kintu mbwira abantu umu journaliste wa leta waza kwa ashobora kwambara agapira gafise pesere nk'iyi kiboko oya agapira kameze uko ugahushe gutya ni mu bambe agatabuka aba professeur ari mu professeur yitwa Didonk yanyigisha igifaransa ega muga president ikintu yavuze je numva ndagikunda we ni gute ushaka gukorera leta hamugashira amafaranga imbere
ibikunda reka gufasha abanyagihugu ahubwo wowe ushaka gukorera leta fasha abanyagihugu nimba ushaka gutera imbere kuri byawe akantu numva ko karimo ubwenge bwinshi ego karimo ubwenge bwinshi nahangire ndiko ndaja uno munsi uragira investissement kera kamera nkijya yakora ko umuntu wo muri leta urumva uzorabe n'ubu nyene bakizikorako kamera nk'iki mugabo uno munsi wowe umu privé urayigurira kandi ukikorera imigambi yawe kandi bazigurisha bashobora batera imbere leta gusa yagufashije ikaguha ikintu bita amahoro n'umutekano ico conyene hano nazavuga ati none ngo numva turi mu bukene n'amahera naki ufise ari ibintu bitatu biri très important ufise umwidegemvyo sivyo ufise umwidegemvyo ukagira amagara sante uri umwidegemvyo na sante ivyo bintu bibiri umva bibiri très important birakwiye gutera imbere ugashigera amahoro n'umutekano ni ibintu bine basi birakwiye ivyo umva si tu ya bonne santé umva memoire yawe iriyumvira nawe ufise amadeni y'abantu urabyumva uragerageza kurefreshisa ingene ushobora kuyariha nana wibuza kugira ideni muri bose urumva kugira ideni dabone ko ufise umugambi uri ko ufise umugambi no kuja gusaba ideni for no reason utazi nizo yakora ko yari c'est-à-dire ufise amagara meza ukagira ubwidegemvyo impamvu ndabikubwiye ivyo hariho ufate nk'ubu uri mu upfunzwe uri mu gasho hari ibintu utarangura nk'uyu no mwuga ntibikunda nta nawe wohera uri mu gasho ibintu bazokwigisha mugize imana ni kubaza bakabigisha yene miki kongera amagana ava mwakiriye Yesu nk'umwami w'umukiza nibyo papura ati no musi ijambo ry'uno musi niryo nabo ugasanga hari umuntu afise umwidegemvyo afise n'amagara akafigira amahoro akagira n'umutekano mugabo ariko ariyumvira guhungabanya umutekano no guhungabanya amahoro kandi rero ukajusanga ivyo rero ababikumbisha uhungabana ivyo bagaca bakumbisha yuko uzoronka ivyunguka ko ari uzobaho mu mahoro bo sigura ingene uzoba mu mahoro gute kandi ari wenyine uri elema iri créer déstabiliser uravyo niyo mpamvu rero mvuga ati hari ibintu byagiye biraba muri kahise namba tukeneye ko tubandanya tubaho muri uko tubaho kose uzi kubaho ukabuzi yuko Imana yaguhaye amagara uca wiyumvira ati ibintu bimentena gute uno munsi wowe wiremeye imirimo urumva ahejo hirya yejo kandi habura abantera amabuye waje ku mbuga waje kugira iki waje kwidandaza shawa sinshaka ko mbanje kwidandaza we nawe uri kurakora iki utwara abantu rero ko turabira ibiganiro bakavuga ko baje kwidandaza ngaha voilà abantu niyo manta afati abantu kimwe mu bintu babuze gutera imbere no kuraba minyone bakamubona kuri kamera ngaha bakabona ko just ntibabona ko ndiko ndakora kandi kugira ngo ndakuronke ntibazi how much nahangayitse je nkuna yagiye wa mustwari kumutugiye tuca kwa ozi ego kutana amazi yenda mushiriye amazi warabonye investissement iri muri kajya warabonye kajya ga studio ibintu biri mugaye ntabuze bazi hajya yuko hajya bazi umutahe uri muri bijya bintu hane bazi kugira ngo wenda nguronke dukora ikiganiro hajya hari abatubona ko tuvuye mu bindi kibarabone how much nashoboye ngo ndagutora cyawe bazi kugira ndakuronke wewe kuva gushika bana ngidenze bavangwana Zavana muri antenda profile y'umuntu duhure no gutera ibuye. Cyo baza rero ibi byose uri kurapanga hama mara pap amatora arageze akavuye. Kavuye ngaho. Bica bipfa byose. Ugashigira umwaku ugasanga Aga TV yawe kamera nako wasavye ideni. Urapanze yuko uzobisa. Kandi abizi ko ubivuze nk'ubizi abangwaga amatora mbazongwaga ngo gatandatu ubivuze nk'ubizi watsinzwe agaca nk'ibyavuye mu matora ngo yagacaje abantu akabagumura ngo ja mwibarabara je ndabihombera uzotsindwa
bavita ngo azobaga ujya mugani bawuca gute sinavyonde ari nyo kubaga gukeba kubaga yiva muze mubage mwifashe umviriza jewe nzojana n'uwatsinze amatora justement rega niko bikwiye kumera jewe umviriza abantu bumva ndiko ndavuga nkibi ngurumva ngo mujama jewe umuganga uzotsinda ntawe nzi ngabo uzotsinda amatora je n'utuzojana na bese nza gucika n'utatsinze amatora ndonderi none rega n'ijambo ry'Imana ravuga dushigikira indongozi none wozishigikira utarabota rega umviriza ikintu kiryoshe rero ahantu biyobereye bashaka bakwita ngo umupoza babita urumva utatsinze amatora ingorane dufite amategeko Afrika bayahaye amategeko mabi ku buryo utatsinze amatora cyahita ngo umupoza urumva kidi opoza we navuga bati umupoza bisigura iki kubake dushire amatara bo umugambi wabo nukwiyaranje ngene ibipoto byose bagira iki babitembagaza bavuze bati twubaka amabarabara bo bacha baronda nabona amatracteur kugira iganije bitabo umva wewe umva opposition kote opponent twavyize kimwe kimezuko iterambere rero c'est ça ijanyuma urumva rero mu bisanzwe uba yatsinze afise umugambi ega nta muntu turakeneye imigambi ya opposition ngene ivyo bimeze ego tukeneye ko basi kugira bizoryoha bamwe bazogira imigambi mizuko abandi bazagira ama myiza basi oya aba opposition bagomba kugira imigambi mibi namba bose iyi content turiko turagira uko minyone ntibibaze ngo hari indi mpamvu nitwoja ngaho ngo tuje ngaho jewe ejo narapostinze ivy'imiziki bembe nzobisubira nyuma y'amatora kubera jewe nagenda vuga ibi tuzosamaza abantu uzange abantu bikitse mu kiza baronse abantu babasamaza babahenda urumva ngo je nzogoheza ngo box ngo nzokurangurira box 10 za life water ngo hama wowe ugenda ukinigure chizimbiti oya none unigurisha ngo none ko mugaye je mire ka message nk'umuntu yashobora kwica umuntu yegomeje uranyise mugabo rinda ko Imana vrai bafata Imana yaravye abantu imana n'umuntu ntibazigera babasatisfait mu buzima bwabo iravuga ati reka ndabashira urugero umwe wese imyaka azoba nenka je unyishe ndego ndavuye kunza ejo hashobora kuza uwunda ndenze akujena gusumba uko ndakujena higiye ejo akazi uwundi we ntaguma wira wowe uzopfa umaze kwica abantu banga eske uribaza ko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima ivyo byose uravyumvira anyway izikona bimara cyangwa wanjanira niki nakuzanije gute hari ibintu nashaka kubaza bikomeye kandi ndeke nashaka kubaza kimwe niki simbi jenda ndakuzi kuva kera ari 2018 hari ya sorry hari ndabamariza ukurana amenyo ndabamariza kamuze jeme ngene ndamuzi akurana oya nari umuganga w'amenyo akukura amenyo je no mu telefone yanje nitwa Mignone nitwa Deje Solisi voilà ebaga uje nitwa Deje hari nabonye ahantu hose byaruze vrema umukobwa twiganye ngakamuje umva nyene ko na Deje ngaho ntoharira batari mwijenda bari mwijera twabye mugabo nitwa Emena Deje nkuru nziza ebaga rega Mignone nayo yavuye ndi mwiza nasi ndi Mignone none bihari biko bitebako urumva hari umukobwa yigeze kwandika muri commentaire ngwe yahamaga yarageze kwa kundi bagirane kudirane kwa kundi ahamagara mugenzi we no ntumbaze aramuhamaga ngo ndabire ngo Mignone rero ashatse kugishamwe kano kiki kajaruzi kagahema uko niba abakobwa ba dose batagira n'akazi hano n'abagamba sese umwijenda okay nashaka ndakubaza je bivaye n'ingene ndakuzi vrema natwe bivaye n'ingene nanu bakuzi ndashaka kumbwira impamvu imwe gusa yatumye simbiza ngo muri 2024 wimvira gushinga urugo nicyo kibazo ukimbariza muhira oya si hari tatwumva nari ntazora ibiganiro tuvuga bakebo kudakurongora tubwire ndabwire ko bambeshe abantu zibaye abantu ebagabo mutabaniye turi mu rugo ndashaka oya vrema ikaba kigana nashaka ikintu cyose akantu kararyoshye kawe bagabo ni mutabaniye turi mu rugo ndashaka umbwire ko kawe kweke wibisha
Kiva ati après tout ce qui s'est passé, après byo nakoze byose byiza na bibi, ndashaka gushinga urugo 2024. Bon, d'abord, burya aha ku isi nawe twamaze kubibinanya. Binani. Twamaze kwigira abantu bamaze kwimva umengo turi immortel. Mwanya dufise muri calcule. Tuzobaye ibihe byose. Eternité, jewe ukuntu nizera eternité n'amateka. Yeah. Eternité, jewe ukuntu ndayemera. Eternité ndayemera nk'ikintu bita amateka. Yeah. Sivyo? Turi ngaha do passage. Sivyo? Hariho passage yacu yonyine isizo yibaza ati none simbizi ukubaho ku isi kwiwe. Kwamamariye. Yaharanguriye iki? Akaroro yatanze naka. Urazi yuko jewe maze gutuma abantu abajene benshi bari bafise ubwoba bwo kurongora barongora. Ubu rero bararongora. Urumva? Abantu mwarongoye muri jewe ufite ubuzima Imana yande ukuntu Imana yandemye. Imana yashize ku isi. Ubu twaronse akazina ngo turaba influencer, sivyo? Best influencer. Kuba influencer rero ukuntu ugenda gitahura ni kujya kuntu wewe ubuzima ububayeho ubugomba kuba ikitegererezo abandi cyane cyane. Mana kurumva si wewe abantu muvyitiranye mubanze mumvizi definition. Aho kantu uvuze ni namba jewe naragize mariage. Jewe no kuruka Imana ntibyari bingoye. None je na madame na mandaye mubwira. Tera yivuge no nga. Rero sinamabanga. Nambwe ati wewe. General umuryango waratanze inkwano. Okay. Sivyo? Chamukwa neza. Mucubahiro kabisa. Sivyo? Twaratumye abashinga ntaye baraza kugusaba. Urumva umushinga naye yoza kugusaba. Umuntu yama mwigeti wanje. Kwanza ngoma. Donc uvuga uti ni juste kwereka abantu gusa ko birashoboka. Oya je nshaka amaformule basi reka je ndavyite basi amaformule kandi wari kuravuga reka ndakubwire araba namo cameraman like atwenga je nshaka kumenya hirya kantu cameraman arumiwe cameraman yumiwe we Njombo urumva Njombo Njombo nk'ubashobora kuba afise ubwoba sawa ugasanga Njombo ku kwezi n'imiburi yabuze nashobora kubona n'umuriyoni yinjiza ku kwezi yego vrem sivyo mo wasanga rero ajya Njombo arafise ubwoba bwo kurongora kavuga ati none buno buzima bwo mu gisagara ikiro cy'inyama higeze kuri 37,000 sinagiye imari 37 ngavyo ibyo bintu bira oya teka nubwo ngo ibyo bintu bigize iki 37,000 kugira ngo ni ntiziribwa abagabo barazi nakubaze we hari minsi ibiri yari utariye brochette ibiri rahera mugabo ntabishatse sikuvuga ngo nayibuze avuze ati hari dejour ziratariye brochette zirahera mugabo iyo minsi bisikuvuga ngo niba ntashatse gaka brochette uragakubita nuko mbara ibindi bisuma byo bisigura yiki yuko inyama ziye bari basanzwe bazirya wowe urucuza vade nk'umatana bavanye Njombo imatana none imatana nta nkababaga kubera baga n'abatutsi inka iwabo irisaka kuko ndabambuza abatutsi batunga inzinka umututsi inkararana ayavuga ati ngushaka inkararana nayo inapfu yarayihamba yego none ubwira yuko nka Njombo ikiro cy'inyama arakizi kandi atanyama yigera arajya mwene wabo Njombo urabyumva rero bisigura iki hari abantu bamaze gufata ubwoba bari bwo bashira imbere yego vraiment intege ziracika espoir yatakara urabyumva ibyita ibyizigiro byose biratakara habona ati oya no kuri kw'Imana c'est quoi ça urabyumva ibi jewe ntabyo nibyo genda uko urabyumva mugabo ugasanga abura umuntu
nkamubwira ati none ko nanaka yabikoze pourquoi pas je nanje ntobikora urabyumva niba nakubwiye ati yuko jewe dufatira akaro nka madame nari mfise kurumva d'abord bwa mbere azi ko mugisha kamwe kakana babona nga mugisha ihasa rya kurazi ko ryagumye mu nda yego iyo mpamvu yenyene nari mfise kuyitwara avuga ati okay turende bundi gasha ufise mu bambe tugende dukore nka Franiki ngana Franiki aragone ko ikari nama nako rero ago akandi gatifu ko muri entertainment kateye inda bashaka kagabira umugore kateye inda ntako turabona DJB none tanga karoka DJB yagize dot agira mariage wa DJB yagize dot nta mariage yagize oya DJB yagize dot para egabamesha benshi bateye inda bacha bagira dot gusa binayishia hapo kazondinda abandi nabo mugabo DJB ngagize mariage yagize dot gusa tugenda bira abandi nabo bacha bagira etat civil kujya kwa Franiki yego vraiment kubera bavuga bati aha bari bara yego mugabo jewe naratumye n'abashinga naye natumye shayego musi y'urugo antuka simbi 2024 urabyumva bagiye musi y'urugo mengo muri janvier n'amatari muri février yego aravugana n'abavyeyi urugo rumwe n'urundi mu nyuma kandi azabanza abashinga naye mu nyuma baragenda rero barayaga ivy'inkwano ati none inkwano tubigenza gute baravugana jatana kimwe nzi cembona ati inkwano ngizo zatanzwe izuba riva uravyumva kugira motive abandi bafise ubwoba none jewe nta nakazi mfise ibaze jewe nunzwe nuko mbibujumbura gusa kubibujumbura n'akazi wazi gusimba kuzubwenge kubibujumbura n'akazi ukora iki mbibujumbura akona kazi jari higana nzohora ncisha kwicana chigitwa tag your favorites bazi gituma wanzogira my favorites manzi ubwenge byataye kuberi bazi hanye tukiraye areka ntuvuze ko mu influencer uje kuna beshi tegereza abandi n'akantu kanjombo bro ubundi kare uzeze yakirira ibaze bane twaturi mu bambe ara none nuzeye urumva wewe mba njombo imatana ashobora kubaga inka negative rero embe nkonda bikubwiye mubyo yibona neza njombo nta Maria byo mugora kugira mariage kubera ashagira aba influencer bamukanga inyama zigeze kwita kwa mimire umuceri ajya umuceri kanga kandi biraya kenshi aba yavyirimiye hari abazi azitongo munsi y'urugo nyuma y'urugo miyapa burigiye ibifuko y'ibiraya babikoroka bivuye mu igenda birazwe turimo cyo mutibito ebagabo ntabyo burimo vraiment bisigura iki hari abantu rero baba badukeneye ko yuko tubabera cyitegererezo twebwe turi nk'abapatiri ntibarabe ibyo gukora barabe byo tuvuga babifate nkama kuko sapetede nuzorabe jewe twebwe twavutse ku bw'abandi hari abantu turi hano ku isi je nka generata buri muntu wese ariho ku bw'uwundi ari ntubona uku wewe uri ku bw'uwundi cyane genda hari kubwera uwundi muntu rero hari abantu rero bwati none ndafise abantu ngomba kubera icyitegererezo none muri ibyitegererezo nkora iki ndamaze kugira ibi nibi none ikintu do special bazovuga bikina abantu gito yabatinya kubera sindagera kuri level yo kuvuga ati ndaguza ahantu ndubatse naratevye kandi naho nitahuye ntevye je ndazi ko nubu hari ibintu byinshi nagenda atakaza mu mwanya muri kahise ico coce mugabo ngenda kwire tuva mu nyuma ati bwa bundi leta wabyo ndazi abo twari kumwe turi mu rungano rumwe atama mariage barako kandi atarizo bariyumvira none baza yuko mariage yo mvuga ati ngomba mbi muteka mutwe nuko ngomba mu muteka mutwe sai kuramwe naga parcelle cyane nuko meko aravuga ati ifo kumuna bicitegererezo ko bari agateka oka ifo yuko gira iki mbere ikite wa muntu afise ubwoba avuga ati none je bizogenda gute ugasanga usanzwe ubayeho namubayeho umugisha wujuziraho nyene ugasanga ufise ubwoba niho navuze ati je sinoyindira indi myaka ngo 2000 ifo yuko biba ubunyene
nahise agapetite uca gatangura ishure avuga ati basi kano kana nshobore kukiyegereza urumva so tuvuga rero ikintu cyatumye ngira mariage 2024 la stabilité vraiment ndabana stable hari n'abantu avata amadiri baduha mugabo ubu ashobora kunyizera avuga ati bana simbizi kugira ngo agaburire umwana uyu n'umuntu amamagaye abazate bana n'imiburibure kandi akurunkira karasiyo basika iminsi bindabone n'agafu biraryoshe ndashimira cyane abantu hari abantu banyitwararika mbere niyo mpamvu ubu nanjye kandi mu bantu bitwaye kandi nakwenda mitwe rero wa mukobwa we kandi uzonshimira je niyo mitwe nakora barira nakwereka ese nakwe kubona asubiye gukorera kuri YouTube yawe sasa hari abantu baza bantelefona akirwa arambaza amanimero ibintu birebire byataje za minyone cyane oya ziwa ndakubwira ati n'ibiganiro byawe nubwo ubu si fresh icyo nakoze ikintu kimwe rudende kimwe rukumbi rwaneke urabona ibiganiro byanjye byose ubu bizoba biriko akantu karyoshe urabona ibiganiro byanjye byose si publicité ndiko ndakora nta kantu ubona ngaho Voila. Oya njomba arabyumva njombo. Ubonye iki kuri kano kantu? Bonye bararimi cash. Na banko inoti. Si publicité ndiko ndabagirira. Jewe ibiganiro byanje byose. Umuntu akeneye kusapotinga. Urabyumva? Abona neza yuko akwiye kudutera intege. Ndashirako nimero zanje apere sanzwe apere limikashe inoti ibiriko ya bankobu kubera nta media nimwe ishobora gukomera ta finance rero ma finance ava hanze nanje ndaje ko abantu bashaka kuntera imbere ndari kubwiye ngayi ni manuro ndaguhaye kubera ari abantu je baza bantelefona bakambwira ati bite simbizi ni sawa ati bara ni nimero yiwawe ndafise ngagafuko k'umuceri ngomba ndaguhe aho ni kuri twego dufise ingo kandi ibintu dukora ari abantu byubaka cyane ega ibi I preach gospel uni bwa butumwa bwiza dutanga pastor iyo apreachinze neza umukristo agahezagirwa icyakora akora mu mufuko akamushirira 10 ndabe bana aho nyene avuga bamuhezagira ko bafite aje nazi n'abana ba Kristo ndikumana aratora ibigira 10 kimwe kimwe oya sinikinza kimwe je nibaza ko Kristo ndikumana ahatandukanye n'abandi ntabishira imirongo abitsara rero muri waje bayamuha barahari hari ikindi avuga ati gushira ikigogwa cima hari yavuze agashira ikigogwa cima ega nawe nyene n'umukozi none wewe nkabiga bikorane agira amatike kuri hira bagahere kugira ibiki urumva ko ari mu bambe ategeza kuba afise ahantu haba abantu baba bahezagiye rero natwebwe rero twaronse amahirwe yo kugira ijambo rifise ububasha of course minyone ukazobona urabona ino YouTube channel ndazi niwe wayitanguriye wayitanguye iri kubusa ukabona umuntu wa mbere araje babiri batatu bane igihumbi ugeza ku 13 ubwo n'ububasha bw'ijambo ryawe ubufise rero umve ni pouvoir rero ufise rero ubwo bubasha iyo jambo ryawe ari abantu rigenda rigafasha hari umutumire ushobora kuzana ngaho ugasanga arafashije umuntu ari hari akavuga ati bana minyone n'ukuri ko Imana je ngomba ndakublessing ujya mutumire wazanye yaramezagiye ngomba ndakublessing abwiye ati bana je no kuri Imana none ahantu ba urapanze bimeze gutate kandi kurire basi n'amezi 3 none ibyo hari uwundi muntu nawe bizeye kuri kwa prophetic urumva hari uwundi muntu nawe atibwiri atamwanya bafise no kurondera avuga ati reka ndamukorere maji ndamuterere ko gusuko yego ati bana nagutelefona niyo mpamvu nk'ubu nja mfata nimero nkazishirako nkajewe kubera arimo avuga ati sinkeneye yuko namenya kwaje nkajewe umblesinze ari gihe usanga nanye ugasangana meant for nuko nk'umuntu yamaye kuri cage cyo cy'amasengesho ayi nukuri ya telefone nicaye muri tribune ndiko ndahezagirwa mbona apelira ati ya telefone uraze umura ya telefone yeko ya telefone kuri Twitter nukuri ya telefone kuri Twitter arambwira ati simbizi jewe ndahezagirwa ngoma ndakublessing pa yomba majana urumva nameze bye ati nukuri ko Imana ati kandi rero
ndakunda ujya mutima babivugana kenshi la majorité y'abantu bagira icyo bakoze bambwiye nkumva ngo ufite akantu gato ngo wihangane je nuko Imana ayo majambo ndababwira ati mon frère je nawe woma ikingorongoro cy'urufaranga rumwe je sikeje konte n'ujya mutima ni nk'abantu baza bambwira ngo urumva ngo Natasha ngo yaragwa amamiliyoni kuri ko nambwiye ati ikiri important nashaka sinamahera n'umutima apana umutima c'est qui m'a marqué ni présence yi Natasha aze kuri mariage yanje afise anniversaire afise diplôme y'umwana wiwe ibaze akacaza afise diplôme ikindi naco utazi nuko jewe na Natasha twarabanye imyaka hafi 10 ari mbaya ati none uyu muntu uyu mutima ukuye he Wajyo haya nk'abifite imiti umva Natasha kandi abantu bakitse imitima mibi bamwe babira ku bantu bateye imbere usanga nakwiye ko Natasha yari mu bambe kuri borane naje yarafise sho hajya kuri nuzenye twagiye muri mu muryango aho kuri aho muhira oya munye mu kinama Tribeca Tribeca namusanze yabizi yasho kabisa kubera bagasi babasisi cyo kimwe n'aba bapeti bubu bakora amasho fresher yaduganye kuri stage akazari afisi yaje bana namusanze yari bazwa mujera avuye kina football kabisa ko yaragwasho aratamba kabisa ngene akabwira ati nakazi kabisa uravyo byo n'umusoda bana nitaye ko yashira nkubita kandi bona kigenda usange n'umuryango ibaze frère urumva rero uwo mutima abantu bazaduha ama support abantu baguha support ona bite simbizi ni sawa bite minyone ni bon bana je nuko hari abantu bafise uwo mutima hari abantu bazaye uko toujours yuko game ari mu bambe no hari abantu ngana ukuri ashobora kubona ikintu akaguhe akavuga ati je nuko Imana numva mfise umuhamagaro wo kuguheza kandi birabo niyo mpamvu rero bavuga yuko iyi cheno yawe rabushire ko kantu akonegereza bose ukoresha nashaka kuduha akazi publicité nashaka kuduha nambari ya karavyo abazi gituma izo nimero je ndose shirako usatu zozimpamagara ko ushaka kumpa akazi cyangwa ushaka kublessing of course cyane ari umukobwa gwize wacishije ngari umuntu ikeneye ruhabes je kandi nzomuguha baguza amafaranga kubadida sasa akazi nani Jezi nguvumba nakoze rero yitwa gute yitwa Shineway TV Shineway TV gano cyacigarukiye ngazosubira undi munsi Nesha kugenda tugizaga commentaire kamwe kandi ucuheze turaduhejeje n'ibyacika nta konde Njombo umurura kwi Njombo urumva rero njako tugira cameraman inde Njombo nuko Njomba gwa gahera vise cameraman umusaza Numusaza kwa gani we tuvise Njombo ende kamera Njombo reka dukore kuri aka kantu Njombo ni samaki reka dukore kuri aka kantu shaka tugira commentaire kuri collabo ya Berisima na Dickens reta ibintu byinshi uvuze na bintu byinshi novuga ga Berisima ni nk'ijojo amaze kugijojo ya nunudwe mugabo yashaka kuba ngaha fresh igeze mu Buganda indirimbo ntushaka kumenya kuva gusa kuri stage oya step ageze ni step nza cyane Dikenzo n'umuririmbyi munini n'umuririmbyi mukuru cyane n'umuririmbyi mukuru cyane Dikenzo twa umugore we ni ministre mu Buganda nagira ngo Ngore ni ministre muncamake bigane step bigane cerekana urinzi ubona usabwe ego subwa mbere biba hari abaririmbyi ba Ice Prince bigeze gusaba collabo baloriro balufizo umva ba Diamond uko nyine barasabye collabo baloriro mugabo hari abantu bivaye nibihe peut-être ntibigeze bagomba kubyaza ibyuka opportunity rero novuga rero yuko iyi ni nzira nziza yuko turiko turija muri East Africa narababwiye yuko Uburundi ni mpamvu dupambane hagima tuvyongera 2025 iherebye yego ni gushika muri june gusa kandi muziki amatora agahera bizoba biheze ukazobona amatora araheze senira proclamer watsinze n'uwatsinzwe ukabona uwatsinzwe aragiye basangiye runara numvise ariho ikiyoga cy'aba boss cyitwa ngo runare merci beaucoup baragiye barasangiye runare muwete
ari n'ibindi nyene usanga abanywa bajya bariya kavuga ati nakana kabicaranye basanga y'ugwago yemeye ko yatsinzwe poa kuva ico gihe rero nuko bita amahiti ku mahiti urumva ivya politike bizoba biheze bagende bagonganire hiyo mu Kigobe n'ibibanza byabo amarane hiyo afuse dukubitira amahiti uravyumva niyo mpamvu rero dupambane ntihagire abazoducamo ngo dutangure kunyarana tuje mu bitaturaba ni droit civique c'est no droit civique yo gutora izwi uzotanga wewe kwanza kugira uzomenya ati amatora yibwe canke niki uzoba natoye ko dabo namenye umuntu aba yatoye nanje ko nigira toto uramenye natoye wapi urumva ngo je amatora wayatsinze gute no urazi ivyo natoye uramu canke wewe ujya nushaka kubimenya uravyumva so rero ibintu bimeze uko rero igica kiba iyo opportunity turi kurabona Fernando agenda hariya zarigeze kubaho muri kahise bakidumu barakorana amakolabo n'abarinzi ba Juliana abandi mbwabo nta kintu kizima twabonye cyo gupenetra muri ibyo bihugu rero no munsi iyi ni yatu turonse yuko ama product yacu imiziki yacu ibinjirana irinjiye kabisa twebwe rero urumva ntuvuge ngo Bersima ngo yari yazimye yagize ishobora kuba itagifise inguvu ngaha mugabo ari igitangura mu Buganda bagaca bagira uko ni kwisupporting tugire wa mutima rero supporting hama ibiko biraba tubyaze ibyunguko no munsi DJ Fernando Sevilla yakoze sho Burundi byaraparanganye we baramaze kumuhaga mugabo ni ariko hanzagezwe ari byanse hanzwagezeho rero zipige bya bindi bitakwifunga ubone mu Buganda agiye acha yigumira hari yaguma yererisi i Burundi bamwibagire adoshaka ukafisa agaciro tukora sho imwe gusa ugaca huzuza urutero runini yandi ba stade intwari zo yaramaze kuzura tumenyeshe FFB stade intwari twarayubatseko nibumva ati mu deux stade dukoresho yego radio twaze ngurumva ngo twaragiye twaraterereye kubaka stade urumva nitwakandi kibanza kinini cyo gukoreramwo show bazokido rero Fernando nagende yiniki mujabo je acagarukana brand ko yo kuzuza stade intwari yes ndoyo bakunzi ba Shine TV mugire subscribe please support me Hose simbize ariko arabikora nize ko zobaha amashome simbize kandi gushimye cyane kandi gushimye fo kabisa je mina naryoherwa sana nami naryoherwa sana safi sana bro bye cyane abanyeje tumenyane